ngore ngo baconge ko uzindi biye zibiri ngombwa ngo basanze ngo je akantu kamwe nongera ko kaza gatandukanye ibintu nuko ati two Madisuki dashaka kudandaza kandi kwikintu Landry yaravuze je kubganje muri mu agent w'umukinyi ayaga n'umukinyi cyane gusumbuka yaga na equipe kuko mu agent ntashobora kubrija equipe ngo dandaza ahubwo gusa mu agent aramenya situation umukiriya wiwe abaye makavuga ngo reka twe tugende tuyageze terme personnel ivyo umukinyi yifuza kubera ko turazi ko equipe ni ya dodora kwa equipe igenzi yayo zizoyaga nizayaga zigahuriza kuri transfer twe ivyo umukinyi zaragize gute twarahejeje ati two Madrid suko yanga ko yotakaza Alvarez ahubwo Atletico ndayibona nka equipe ishobora kubishavujwe n'uburyo ibona ko Alvarez ashobora kuba yamaze gucudika rumwe na Barcelona agatera pressure Atletico bigatuma Atletico nimba rifuza inoti ifadika kuri Barcelona muri negotiation zayo bataronka inoti bari bifuza nico kibazo mbona Atletico kiragira kuko Atletico nk'ubu udodo ijyambere bakakubwira ngo twe ku mukinyi wacu miliyoni 105 byanse nitovugana Barcelona gacibanza gasubira inyuma ikaja kwiyumvira offer iri buformire dufatika ciformira nka offer ya 70 igaciza ati burya twe dufise 70 price dufate bonus ya 10 million ariko mudukundira tubemerera amaklose muzoshiramo ko umukinyi atwara Ligue des Champions wacu canke Ballon d'Or tuzobaha some kanaka y'amafaranga kumbura ivyo bakabagira gute bo vyumviriza ariko iyo bamaze kumenya ko Alvarez ari karapushinga kutwe kutaje kwa Barcelona barazi ko Barcelona irashobora kuza ikavuga ngo twe natwe ko twamaze kumenya ko umukinya dushaka kandi akaba yarabamenyesheje katakibakeneye ni jana na bonus y'imiliyoni 10 canke 20 niturenza Barcelona gaca yirabira hiki kandi we Atletico Madrid ucusafaringa muri dossier kubera ko umukinya amaze kugira gute yamaze kukwicira umwanya wari kugumunegosia ko yakweretse ngo jenda shaka gusoka kandi yamaze guha sinyale ahazoja kagomba kugira gute kagomba kuja kuko ucugira ikibazo kivuga giti iki kibazo cyane ucugira ikibazo kivuga giti uri Atletico ni gute ndi bugumana umukinyi yamaze kunyereka gatakinshaka swate ndamugumana nazo mukoresha cyane mentale matagize gute atameze neza raison pour laquelle hari giye baca bicara gacavuga ngo ko yatwereze gatadushaka reka twakire amafaranga ugaca usanga equipe yakiye amafaranga make paraporo yayigize gute yarikere donc bariko bare blaminga implication mu buryo buri direct ya Alvarez babona ko ashobora kuba yohejwe nande nanone nimba Atletico de Madrid izi yuko umukinyi ari wabo ibi bintu je birandera amakenga vyaba bakinyi b'abastari iyo bageza no kugira barenza kwi offre wumva ari ndazohomba erega guhomba ni Atletico itegezo kwemera offre ya Barcelona canke igatunga Alvarez adashaka kugira ni hahandi rero agomba gushika ucu nabigirako eske uno musi tuvuga ko uburyo Barcelona bako barakora muri no transfer ya João Alvarez aribwo buryo burimo ikosa gusumba reaction za Atletico de Madrid ati uburyo Barcelona barako barakoresha kuri no transfer ni kosa ryabo canke se n'uburyo ahubwo uno musi Atletico igira reaction za si kosa rya erega ariko Barcelona ari ikosa nta kosa ari ikosa kubera ko ikosa ndabagiriza urarize ibinyamakuru byanditse bivuga ngo Barcelona yareretse Alvarez kimukeneye mugabo ngo irarindiriye uburyo atera pressure equipe aho Barcelona nta kosa naritonyi bafise mu buryo turiko turabona ko Barcelona ni imwe muri equipe ziriko zirabukoresha kubera ikibazo kimeze gute kiri financier aho nyene no ndakoze twigeze twumva equipe nka Liverpool ibwira umugabo yitwa Vitsi ngo tera pression Liverpool nitwigeze twumva Real Madrid financièrement ni kosa irindira gato nitwigeze twumva Real Madrid mugabo na strategy ukoresha wewe iyo uzi ko wubatse izina donc reka mvuge Barcelona ko yubatse izina Barcelona yarubatse izina avuga ngo twebwe turavye ku mafaranga yacu financièrement niki ntituzorenza amafaranga nganuko mugabo muri strategy zabo bagaca bongeramo ati ko tuzi ko umukinya ategezwa kuturondera byanga bikunda reka tumwobrije kaja kugora equipe arimwo ayitera igitsura yereke kategezwa kugira gute kategezwa gusohoka mugabo aza wumva iyi ni strategy mugabo idakoreshwa na bose ku isoko aza jewe nashima sindi kurande kwa Atletico cyaje kwa Barca mugabo ndiko nderekana uburyo dufate kino kintu transfer dufate nka karorero itegerezwa none Real Madrid irondera Jude cyangwa irondera Chouameni reka dufate ko umutayeri iyo costume yawe avuze ati je umuntu akeneye costume nziza ndayimushona kuri 80,000 sivyo wokacu ugenda ku mutayeri ahubwo ati nje mfise 70 ati mfise 75 cyangwa 60 umutera karu ibyo vyo akavuga toke 60,000 akavuga ati 60,000 akavuga ati 60,000 sai siyo ukagenda ukipo wewe kuruva vyo kuri gatref ati sasa rero twumvikane bro je nkene costume ndekene pe 70,000 yimwe none dufate nimba umutayeri arenje kandi majamba 3 bikarangira yemeye kwigwa ku 70,000 ni kibazo kiri financiere machi wawe canke se ni kibazo cyane gusasa cyo mutayeri reka nongeremo kandi nk'ubu haciye haza mwene wanyu
agaca aza kwibira ibanga umutayeri ati wewe kwamusabye 80 kumizaho nyene kuko afise urubanza itariki runaka rudasiba ategerezwa kuyaguha niwumva ko ari umuntu aba yisha ibintu inyuma mwene wanyaciye inyuma arajabwiye umutayeri ati wewe wamubwiye rindira gato mugabo wewe ry'umutera shaka mugabo wewe byanga bikunda wa mwene wanyu zo mu breminga kwera ko mwene wanyu yagusesa isoko yagiye kubwira umutayeri ati wamusabye 4 yagwaye 70 ego mugabo afise urubanza itariki runaka ni rusiba ya mwaka zo yaguha aza imbere ko mwene wacu aza 70,000 naho umutayeri yari yayemeye kuko Atletico de Madrid avuga canke yari pre kuyemera close ni 150,000 nako ni 150 million mugabo n'imiburiburi nituja munsi ya 30 million Barcelona ikapapa gutanga 35 million diri bachoso bayidindiza erega urazigituma sinzi impamvu tutariko oya urazigituma jerega sinanse ngo ikibazo kiri financier ni iki mugabo ndiko ndagaruka dans les conditions normales basi nimwemera ko Barcelona hari uburyo yizeye ko ino deal hari amayirita azoyirenza ko bivanye nuko izi ko ariyo mission bahaye Alvarez yo gutera igisura ya Atletico bitandukanye nuko nk'ubu yaba dufata karuriro Barcelona barayazi na Alvarez akabwira ati genda shaka kuza terme personnel umushahara contrat ni ibi ati okay genda rero muvugana na Atletico mugabo atabanje guha ubutumwa Atletico ati shaka gusoka nikaka nagarutse ko kuyo example waruzanye biragoye ko je nk'ubu nja gushonesha ikoti kwa Landry akanya ka 4 je nka mu 60 niriko ndijijisha kwera mvuga ati araza kuyajya byanga bikunda nta kindi kiraka afise wowe ugacuncinye muri mwene wacu ugacuza kumwibira ibanga tibane azadi 80 arayaguha nimba ari wamusabye kubera ko afise urubanza hirya yejo kandi byanga bikunda nta yindi shwa afise jewe nari nizeye ko ataza kumenya isokra byanga bikunda hako yicara atakaza afise araza kwishona mugabo wowe uciuza kumubwira nanje urgence mfise itumye numva ko itumye amenya ko iryo koti kutke kutayo yanciye negerezwa kugira gute kuyatanga ni wumva ko umutayira ashobora no kuvamo wanashira mugabo hagati yanje na wewe ni wumva ko harimo umuntu yagiye kudevora soka itarike wewe yari gutuma negociation hagati ya Landry zoro ahantu tuhitonde erega hacabura useda hagati ya je Barcelona ntiyigeze igumura umuhungu yitwa Alvarez nivyo mugabo byarabudukira ko Barcelona indi Barcelona ni nkuko bavuga ati dufise target kuri Kylian Mbappe wowe turakurindiriye ni bavuga ko dushaka sawa uvuze ko utadushaka sawa subiza amaso nyuma wibuke jenzo kwa mananga karore kuri Coutinho ndanibaza ko niyo hogre mu buzima amaze kugira Coutinho kubera yaravuye muri projet ya Liverpool Barcelona iravuze witwa Coutinho uyoboye projet y'umugabo witwa Jurgen Klopp niyizoza n'iyindi zoza zubakiye kuri wewe kubera ko Barcelona yavuze nicisobanuye donc umukinya kinira Barcelona icabasiguye mu binyamakuru icabasiguye mu kibano sinzi Trambre miragufasha babo bakurondeye ni uje gutera pressure equipe cyangwa batishe ndabipfuza mugo Julian Alvarez nimbere yuko Barcelona ija kuvuga ngo turirindiriye ugaragaze ko twipfuza kugira tutera intambwe yari yamaze kubwira Atletico de Madrid ngo offre zindi ndafunza amatwi makia Barcelona iheze Barcelona bacha bakarizaho nyene bivuze ngo niba Barcelona bakurondeye muri offre Atletico baronse si abaza gusa ko byavuze ko Paris Saint-Germain yo nabonye no munsi ngo banateretse ko 20 million n'abakinyi babiri baza kugerekwa ko bitandukanye eske rero uburyo Arsenal na Paris Saint-Germain ahubwo ça dépend ivyo mu Barcelona niyo yoza gake mu bijanye n'amafaranga canke n'akariro club zisiguye iki kuko no muzi ko uburyo umustar wo kwa Barcelona n'umustar wo kwa Paris Saint-Germain hari ukuntu mengo ramini ya mare Paris Saint-Germain ntabitunze mu bijanye donc ivyo no kwamamaza rero cyo gitora kubwira Julian Alvarez arahari Barcelona yaramurondeye nta kosa na rimwe yakoze yahagarara neza financièrement yahagarara nabi bari mu citwa negotiation financièrement bameze neza haza wowe nuragenda mu isoko kibazo je nuragenda mu isoko ikiratura kagucira ibihumbi amajana 150 sikuru no muzo umugabo yitwa Joan Laporta tubonye Barcelona ikora de transfert mu gutwara izina gusumba kuja kubanza kunegosia na equipe mu buryo buri mubona ko ari ikintu cyahindutse mu negotiation erega imbere ku muzo w'umugabo witwa Joan Laporta ubwo Barcelona yagaruye ingufu zayo utigute ngabo tuvyemera ko gukora negotiation mu Stragoringa Barcelona yagaruye ingufu zayo utigute haba muri Strago hareka ubu bariko bariyumvira kuja ku isoko gigura nigurisha wibuke kuri Jose Maria Bartomeu pressure bagira iriyo gusinyisha abakinyi nka ba Deste
yari gusinyisha abakinyi nka Kevin Prince Boateng, yari gukinisha abakinyi nkuriya mwatako munya Denmark yitwa gute Martin Braithwaite, yari gusinyisha abakinyi nka Malcolm de Oliveira, mugabo no munsi yamaze kubafata fair play. Yes, nuna munsi fair play financier baracayirimo. Niturabona ahantu handitse ngo bagarutse kuri regle ya 1 officiel. Ariko iwani na Porta arazingo muri jewe ndi umunyamupira. Panga uwo twakora ibishoboka byose mugabo turinze tuja ku isoko tukinjiza umukinyi kanaka. Nico gituma si financièrement umeze nabi. Mugabo ukabona umukinyi kanaka wifuza afise ico yo gufasha. Ntumwiba mugabo nk'umuntu w'umugabo ugomba gukoresha amayeri yose ashoboka umukinyi akaba convaincu peut-être nimba equipe yumvira kumurekura cyane ntimurekure. Wewe ivyaho ukabirangiza. Nico gituma ndakubwira iyi offre Barcelona yo yamaze kurangiza kuvuga ngo twa turi tayari no kuzana 135 mugabo hamwe ya Atletico de Madrid itoyemera. Barcelona baravuga ati okay gumana umukinyi wanyu. Alvarez n'ubundi akababwira ngo niba nasohotse kwa Barcelona mwaka je namwe duteka ngo bisha. Wibuke kutinyo yicaye kuva mu kwezi k'umunani championnat zitangura. Ntiwumva no mu kwezi kwa mbere eske hahomba Barcelona cyangwa hahomba Atletico? Erega nico navuze Atletico irikiratinda. None Barcelona hariko si Atletico irikiravuga ngo mwe Barcelona muradushize muri situation igoye. Kubera ko swate turakira offre yanyu nitutayaka ariko Barcelona ntako sifizaho ntago igituma je mvuga ngo agakosa karimo nuko dale condition normale na Paris na Real. None Paris naco yagiriza Real kuri transfer ya Mbappe. Yararurashe mugabo uribuka uburyo umugabo nka Nasser Al-Khelaifi hageze igihe avuga ngo Perez ni gute uza kuyaga n'umukinyi tugifitaniye amasezerano, ni gute umukinyi wanje asigaye akina bigaragara ko umutwe uri Madrid gusumba kuma resultat nifuza. Rero niyo nagarutse equipe ziranegosia kuvana kera muri mercato nichisiguye mugabo hari inzira Barcelona na Real Madrid reka ndabisurinye wanashima naho kitoye kibazo kiri financier basi hari inzira bacamwo zituma imigwi ivisa abakinyi barondera yisanga kuri riske kavuga ngo nta yandi mahitamo ndamurekura byanga bikunda gusumba uko negosi uzi kumugira ta pressure ino fair play finances kuko bavuze bati ikino kitagiye ko hari imigwi itazugira igura abakinyi beza. Iyi migwi mikuru izo kamijana amafaranga binjiza bagura abakinyi mwaka umwe basoke mva basoke kipata cyinze magana ndasure kwizokora ko mva bafise ni brand yinza amafaranga menshi. Rero turangiza ino dossier amafaranga yo Barcelona bimva ngo bifuza kuyatanga mugabo biboneka ko Atletico de Madrid nabo nyene bugaye bahizemo igufuri mwino transfer nabo nyene bateguye izindi ngamba kandi je Barcelona ndabashigikiye kuko warubatse izina mu bintu byose urayitwara mugabo kandi Atletico nayo ikubwiye ati waduhemukiye bwana ibi vise rezo baramufise mugabo ino transfer ibi biragira ingaruka mbi kuri Atletico na Alvarez kuko swat Atletico iramudandaza ayo Barcelona ishaka kuba canke iragumana umukinya gwaye mu mutwe donc atari pose ani panga baravuga transfer twitega iki hanyuma umukinya mwiza umukinya premier mikira